ntibaze babeshi n'umunsi numwe M23 est déjà fini yaramaze guhera M23 byararangiye reka rero ndabaha amakuru ashushe kuko amatwa nsumira cyangwa amakuru ahari no mwijya nama Kagame ntiyaratumiwe ibirori ibintu ari ubugesera bijya bivuze mu misi yahera nabonye ibinyamakuru bivuga ngo FDLR agira ayisenye Kisekedi abandanya basoma mu mitwe Kisekedi abandanya abasoma mu mitwe FDLR imaze imyaka 20 ngaho mbega u Rwanda wazarendo ntibabita aba FDLR twebwi wacu ntibavuga ko igisigara cyacu cy'u Burundi kirimo aba FDLR ku munyarwanda nujya muntu badasangiye ubwoko ibyo birazwe nukuvuga iki rero imigwano iriko irabera nzibira warikare warungu ni migwano yimirije gufata iki Goma na Bukavu uyu mwanya tuvugana my friend Goma na Bukavu zamwenga hariya zarafashwe warikare yarafashwe Shabunda yarafashwe nukuvuga uduce twose twegereye Goma nukuvuga iki zamaze gufatwa ni niyo mpamvu ubona baza ngaha ku mbuga ngurukarmanye bagatangura kuvuga n'ivya Uvira kuko barazi ko hose vuba bahatakaza none ni gute utakaza Bukavu na Goma ko ushaka Uvira nigikunda Kisekedi rero yarabasomye arabazunguruka ahongera n'abatsinda Kisekedi umwanya yiteguriye intambara abacancuro operation ko barakora za nzibira kugeza n'isaha nzibira bagerageza guma bafonsa ariko ntibegera Sukoyi ibamereye nabi amadrone ya Kisekedi abamereye nabi batazongera kubahenda bene wacu batazongera kubahenda ngo M23 ngo kuri teribeze neza no M23 isa n'ibyarangiye kubera ko Kisekedi intambara yitsinze kidiplomasi Kisekedi intambara amaze kuyirangiza byaraheze urumva ubu igisigaye yaragiye hariya urabona ko yavuze ibintu byo gusaba amahoro hama baramutera akagere bamaze kumutera akagere Tubarakuje cyane mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namiriwe biravana umwe wese naho aherereye Sobane meziram promoter utarago subscribe like share comment nabikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane today is another day another blessing another beautiful day yeah nizere kumeze neza utameze neza nawe abandanya senga kumbure ejo bizogenda neza cyane muraza kumbabarira umunsi tubahaye ibiganiro duteba kubera ko aratumishimishe twiriwemo video tuyikoze mu ijoro cyane nsoma 23h saa 5 z'ijoro ariko namakuru twavuze ati reka turare tuyabahaye kubera ko namakuru ashushe cyane turi gwinegerezo rya 13 kuko mukanya turinjira igerekezo ya 13 ukwezi no kwa kangahe no kwicumi mu bihumbi 2025 uyu munsi nje ngakugira ngo tuganire ibiriko biravugwa muri Uvira murabona ko hariko haraba ama propaganda menshi cyane avuga ngo Uvira iratatswe mama ngo Uvira bigenze gute mama bimeze gute ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina reka tubanze twamamaze kugira ngo ibintu bigene neza cyane murazi ko ataka noti nta buzima so kwa kunenyene ni muri UNASCOKI Union Nationale des Sociétés Coopératives kibonobono bahamagara abarundi bose gutwara imitahi y'ibihumbi 12 maze gutwara umutahe w'12 uba umwe mu banyamuryango ba kibonobono mwico gihe bakubonyemwo ubutware canke ubushobozi barashobora kuguha iki akazi so barongera kandi bagahamagarira abarundi bose babishoboye kurima igitego cy'ikibonobono abatabishoboye nabo mufume murima minimum ibiti 3 ahawonya ibiruzo biriko biragenda neza cyane baheruka gusohora kandi ni bariko baratanga formation ku bantu bifuza kwiga imodoka murumva ko babandanye bagura akarere urumva ko ibintu bibandanye bimera neza muri UNASCOKI iyi ni nkuru tubafitiye ni Kumugwa Building Company
ku mobile drink company twama tubivuga ni company shasha ije kubakira amazu agezweho no kuvuga barakwereka plan wishimye bagaca bagira ane bene wacu bagaca baguha plan kujya nyene wayishatse niko bayikuzanira so mubandanye rero mutwandikira kugira ngo tubahuze n'aba engineer babinonosoye babishoboye kugira ngo dushike mu mbona kazoza tumeze neza cyane. So tutarandiriye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina. Hari amakuru ashushe cyane aho tubona u Rwanda ibinyamakuru byo mu Rwanda ibinyamakuru bisanzwe bishigikiye M23 aho biriko biragira skona perera propaganda bavuga yuko baje Uvira plutôt sijyambere dasubiyemo sijyambere bavuze Uvira canke sijyambere bifuje Uvira. Bino bintu ngo bandabisesangure ndaza kwifatanya dukuntu Tshisekedi yateze agatego u Rwanda mu nama yariko irabera muri Belgique ijya forum yariko irabera muri Belgique aho beshi bashoboye kumuvuga barakomanta abanyarwanda baragira ngo iki ngo Tshisekedi yamanitse amaboko ariko ibi no babwira ko kari agatego kakomeye cyane kubera ko uyu mwana tuvugana na Tshisekedi n'abasore biyiwe FARDC wazarendo bahinduye ibintu ndaza kugaruka ku makuru ahari avuga ko igisirikare cy'ubundi naco kiticaye cyamaze nabo gushinga ibirindiro citeguriye umwansi ahava hose ndababwira ko igisirikare cy'u Burundi my friend ushakuze urumubu barakugirane baragukapta so kubera iki M23 igarutse kandi ibihuha bya Uvira twarabonye message Sultan Makenga aho yarari ashobora gutanga message avuga ko abanyagihugu ba Uvira mwihangane vuba turabageraho vuba turaje ariko bino bintu ngomba ndabivuge buri gihe cyose u Burundi buri ko buja mu nzira y'iterambere naravuze ko hari akagwe k'abanyarwanda s'abanyarwanda bose ndasubiramo hari akagwe k'abanyarwanda batigera babiryohererwa mvuze babiryohererwa mvuze ko hari akagwe k'abanyarwanda batigera babyifuza batigera bifuza ko twoja mu munyenga wiki umunyenga ngenda besound hari akagwi k'abanyarwanda mvuze akagwi k'abanyarwanda mabuze akagwi mugabo atari bose kuko abanyarwanda bose ntibemera ubutegetsi ko mu Rwanda buhari hari akagwi k'abanyarwanda katigera kifuza iterambere ry'abarundi mbaza ko abantu bose mukurikirana ibintu amakuru y'ahana hariya canke mukurikirana ibintu biriko biraba mwibi bihe murabona ko neza target y'u Rwanda canke target ya M23 ari u Burundi naho badashaka kugira nti kuvyerekana barazi neza ko udashobora kuja Kinshasa udashiye hehe Uvira kubera iki none amakuru hanaha turaje Uvira murazi neza ko gende cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aherutse gutanguza igikorwa cyo gushora ubutare ku mugaragaro ndasubiramo ku mugaragaro namba ibihugu vya Qatar ibihugu vy'abarabu Qatar ibeshejeho n'ibitoro bimba pourquoi pas twebwe tutushura kubeshwaho n'ubutare turiko turimbira uyu n'umugambi w'iterambere kandi n'umugambi ubonwa n'isi yose kuko n'umugambi ushobora kuduteza imbere canke ugatuma n'uwadusavye n'uwatwimye adusaba ibi rero u Rwanda ntushaka kuvyumva na niyo mpamvu ubona batanguye ibintu byo gushaka kugira nte za propaganda zabo zo kugira nte zo guca intege canke zo gushaka guciramo iterabwoba mu bantu kugira ngo ibikorwa biriko birakorerwa mu Burundi bigende bicumbagira nta yindi mvo nimwe ihari ni binyamakuru murazi ko bashobora gufata inkuru uherutse baravuze ati turaje muri Nzibira muri Shabunda baravuga ati Shabunda turaje ariko Shabunda makuru ahari twamye tubikora ngaha Shabunda ntibigeze bahahonyora haraka video mfise ka wazarendo ariko barerekana ukuntu Shabunda umutekano abantu bari kubitira urwagwa abanyagihugu bari kubitira urwagwa abanyandi bari mu munezero ntangere je ndibaza je pose une question kubera iki none babigira ingwano ya M23 ukuntu bayikora nuko baragenda ku binyamakuru bakagira ce qu'on appelle la propagande bakavuga ati no musi turaje la manipulation de la population niyo bakoresha turaje bagaca bayipostinga ku binyamakuru byabo umunyagugu yibereye hariya
akonsomye ijya nkuru acavuga ati karabaye baraje barahansanze. So muri Shabunda ntibigeze banahahunyura kugeza nisa, ntibigeze bagira ntibahonyora. Muri Shabunda igisirikare cyacu cy'u Burundi carabumvise FDNB na FARDC bahabatanze ava, bamaze kumva ko igisirikare cy'u Burundi na FARDC bahashitse ntibigeze bagira bahonyuza ikirenge. Ibire bintu byumvikana ko M23 ahantu mvise umusirikare w'umurundi ntishobora kugira kwahonyoza ibirenge. Ibyo mwagiye murabibona n'ikimenyamenya ni hehe ni Uvira. Rero turi mu mugambi wo gushora ubutare. Uwo mugambi rero ntubonwa n'umunyarwanda ashaka no kuwumva, kuko arazi ko Uburundi buca butera imbere. Na niyo mpamvu ubona batanguye kudestabiliza abantu hana hariya. Ubushize baravuze ati aeroport irafashwe, hari umugambi twarimo. Iyo turiko turubaka ibintu by'iterambere ibarabara ry'indaraye, umunsi turitangura ibikorwa byo gutangura haca ba propaganda ya Uvira nyene. Ni ibintu bama bakora imisi yose yo turi mu iterambere. Amakuru ahari kandi yizewe, Uvira imeze neza, les activités continuent. Imigambi y'iterambere muri Uvira irabandanya, ibintu bimeze neza cyane gose. Abantu mukonsoma zino nkuru, abantu mudukurikirana, mumenye ko Uvira nta kibazo, nta nagacacira, nta nagakakaca. Nukuvuga nisazi ntinateza umudurumbanye. Bisigura ko ivyo M23 yamivuga ari ububeshi. Ntibaze babeshi n'umunsi numwe. M23 est déjà fini, yaramaze guhera. M23 byararangiye. Reka rero ndabaha amakuru ashusha. Tshisekedi yarayanse kugira gusinya amasezerano, yarayanse kugira gusinya amasezerano yiki. Kumbe ibyo ariko biraba hariya byose kari agatego. Tshisekedi respect, ibintu byose byabereye mu Bubirigi kari agatego. Kwari ukugufata Kagame akamushira mugiye baravuga ku karubanda, akamuteranya n'amakungu, akamwerekana kuko amatwa nsumira cyangwa amakuru ahari no mwijya nama Kagame ntiyaranatumiwe. Rero ibintu ari bugesera bijya bivuze. Mu misi yahera nabonye ibinyamakuru bivuga ngo FDLR agira ayisenye. Tshisekedi abandanya basoma mu mitwe. Tshisekedi abandanya abasoma mu mitwe. FDLR imaze imyaka 20 ngaho. Mbega u Rwanda wazarendo ntibabita ba FDLR? Twebwe iwacu ntibavuga ko igisigari cyacu cy'u Burundi kirimo aba FDLR. FDLR ku munyarwanda nujya muntu badasangiye ubwoko. Ibyo birazwe. Nukuvuga iki rero? Imigwano iriko irabera Nzibira, Warikare, Warungu ni migwano yimirije gufata iki Goma na Bukavu. Uyu mwanya tuvugana my friend, Goma na Bukavu zamwenga hariya zarafashwe, Warikare yarafashwe, Shabunda yarafashwe. Nukuvuga uduce twose twegereye Goma, nukuvuga iki zamaze gufatwa. Ni niyo mpamvu ubona baza ngaha ku mbuga ngurukarumanye bagatangura kuvuga n'ivya Uvira, kuko barazi ko hose vuba bahatakaza. None ni gute utakaza Bukavu na Goma ko ushaka Uvira ntigikunda? Tshisekedi rero yarabasomye arabazunguruka ahongera n'abatsinda. Tshisekedi umwanya yiteguriye intambara. Abacancuro operation ko barakora za Nzibira kugeza n'isaha. Nzibira bagerageza guma bafonsa ariko ntibegera. Sukoyi ibamereye nabi, amadrone ya Tshisekedi abamereye nabi. Batazongera kubahenda. Bene wacu batazongera kubahenda ngo M23 ngo kuri teribeze neza. No, M23 isa n'ivyarangiye. M23 isa n'ivyarangiye kubera ko Tshisekedi intambara yitsinze kidiplomasi. Tshisekedi intambara amaze kuyirangiza byaraheze. Urumva ubu igisigaye
yaragiye hariya urabona ko yavuze ibintu byo gusaba amahoro hama baramutera akagere bamaze kumutera akagere hajya wari umutego nikimenya icemeza ko yabateze bagiye kubitahura mu nyuma warabonye amatwita baguma bandika hana hariya kugana naho umwana wa Kagame abijamwo Ange Kagame arishura igisigara cy'u Burundi naco position Minembwe ahantu hose mu misozi hanamiye Uvira ibintu birarinze nigasazi nikarengana nta nagakacira bisigura neza ko M23 yamaze kugira barayitangatanze ngo M23 umwanya ntasagare nizo rimwe ifise sivyo tuje ngaho kugira ngo tubeshutse tuvuge amakuru ahari igihari nuko FARDC yimirije gufata Bukavuna Guma vuba bwango ntibaze bababeshi kubera ko nta biganiro Tshisekedi yigeze yipfuza ku Rwanda ahubwo Tshisekedi yashize agatego u Rwanda yagashize abanyarwanda bashize mu gatego inkotanyi yashize mu gatego RDF yisanze mu mutego kandi RDF yagiye kutahura ijambo ca Tshisekedi yavuze bamaze kugera hehe mu Rwanda nico gituma ubona bacu bagenda ku matwita bariririsha bararira intambara yaraheze my friend intambara yaraheze igisigaye no gukomera amashi Tshisekedi ukamukomera amashi tukamukurira ishapu kubera ko urugamba ariko arukora neza cyane kidiplomasi no kuvuga iki mu intambara sukura sana oya mu intambara hakura n'ubwenge cyane harakura n'ubwenge cyane yaranabaretse barafata imice imwe harimo za urazi ko wari karigeze kuyifata M23 irafata urazi ko yaherutse ikiraro cyahuza wari karena ntuze urazi ko Tshisekedi yaza kukibomora yarabaretse barahafata urumva ariko ubu reka arabomora bose mu duce twose bari barafashe bose baravuye uduce twonyine basigaraye ni Goma na Bukavu nta handi ibindi bintu baza bagakora baza bagafata utunuzenya hari ibintu bafise biri ku ibikoho usanga biri ku mapine kinze murabibona bashiramo ibintu ku bikarasa rero byonyine bahagara ko ku musozi nkariya bakagira bakavuga ngo bateye ngo ahantu ngo nzibira ngo bateye ahantu mugabo barungika suko imwe gusa ebana suko irabakubita kabavuga ikabavuguta ikabombora so amakuru ahari nayo bene wacu ntimusubire kubeshwa amakuru ahari nuko Goma na Bukavu bari ku muryango bahegereje bayisagirije umwanya n'umwanya abacancuro barahinjira na FARDC iri kumwe na FIDENB barinjira ndani bomore umwansi so amakuru yayo batazosubira kuza babahenda kubera ko runo ruga tukavuguruza ibinyoma ntibazoze bababesha babazanira ibinyoma turabakunda cyane so utarakora subscribe like share nabikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane bane mu supportinga kugira ngo tugire umuryango wagutse cyane ciao